Tariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu 2024 harabaye koraniro kaminuza ry'umugambi CNDD-FDD mu ryo koraniro banyize ngo mbe umunyamabanga mukuru w'umugambi ari amajambo nkane ngarukako navuze ndayevariwe ndabe bambere navuze nti aya mabanga arahambaye mugabo sindayatinya cyo kintu gikomeye cyane mabanga bakomeye mugabo ugize ubwoba naho ucujegera ucubitoba yarahambaye nibyo mugabo CNDD-FDD twari igihugu mugabo kandi nanabivuze nti uca mu makanda y'inzovu bakirurume jere baye umunyamanga mukuru n'icyo mukuru w'igihugu ari we yahora umunyamanga mukuru uyumvire ugiye mu kibanza carimwo ugiye ku mukuru direct wawe ko umunyamanga mukuru misanze hajya se twara umugambo twagwa n'umukuru n'amahoro n'araribonye muri byose rero mu gihugu no mu mugambo ikintu cyambere utangwa kwibaza rero mbega akeneye kunkoriki kugira ngo ashike ku ndoto afitiye igihugu kumva bari umunyamahoro n'araribonye umukuru n'amahoro n'araribonye umukuru w'igihugu ari hejuru uruhande rumwe hari umunyamanga mukuru urundi ruhande hari umushikiranganje wa mbere ukuvuga imvura ino hejuru ija muri leta bigenda kwa premier ministre ibija mu mugambwe ija kwa secrétaire général rero kibazo ca mbere uca wibaza uti mbega mu mbone y'igihugu akeneye ko umugambwe wokora iki kiragutwara umwanya nico gituma kenshi dukunda gusaba yuko umuntu wese mu mabanga ajejwe yogira umwiherero muri we si umwiherero usaba abantu ngo bakubwire oya wewe muri wewe urinde birumenye neza ingene zo gukora neza uduge urabe aho wagiye uraca uvuga uti none ibi ngiyemwo ndaje nyene na inzira naciyemwo ndashaka kugira ico maze kuvyiyumvira rero ndashaka kuguha bwa mbere ukavuga uti ubu rero ko ngezaha kugira ngo neza ngeza gukorera kuri ibi n'ibi benshi bari mukuru w'igihugu rero yarafise umunyamanga mukuru ari byinshi yavuga kujyanye n'intwaro yakunda kuvuga ati ubutegetsi uburongozi bushingiye ku bene gihugu kuno bati triangle bazaho bisigura naho nari umukuru w'inama nk'inzamateka naragiye mu biganiro ariko aragirisha ati dushimikire ku bene gihugu kuko triangle ihagaze kuri base nk'iganga uburongozi bushimikiye ku bene gihugu nk'iganza urahuha ntikigwa igihugu si cyose naho cyoza kimeze gute igihenura mugabo uhagaritse ku muntu umwe kirakubita hasi umva rero nkako tuvuga tumwene igihugu rero muri filosofi yiwe n'umwene igihugu tuhejeje kucandika uti umwene igihugu basigaye rero uvuga uti ncara bigenza gute ijambo rya kabiri bijanye n'ingene n'ibijanye n'ubutunzi avuze ati inkoko iravyara inka cyumva filosofi yiwe gende buke here kuri bito ushike kuri binini cyo candika n'ibindi rero intwari bereye avuga ati igikorwa amahera n'igikorwa yagira amahera tubona ari ahantu atacubona akora igikorwa n'amahera amahera n'igikorwa ibyo bitatu byonyene birashobora kuvuga ati kukubwira ati ibyo akeneye n'ibi arakeneye ubwa mbere kuri iki cya nyuma ko amahera y'igihugu akora igikorwa yagenewe tuza kuraba ingaruka n'ingene bavyakira kimwe cya mbere navuga ushingira ku mwene igihugu mu kubaka igihugu mu kubaka uburongozi bwiza tukaje tukijako tuvuga tuti umwene igihugu wese abwirwe igihugu ciwe carico nivyo benshi ntibabibonye neza umunyamabanga mukuru agire mazone none SP aca kora iki SP ntibaja mu mitumba ntihari ngorane
kubakira ku bene gihugu nta gihuhusi iza, nta gihuhusi kinyiganza. Iki rero ni filozofi nziza y'umukuru w'igihugu, kandi natwe ndoro z'umugambwe twace tukijako turabwira umwene gihugu wese kuva hasi uti ndarara neza igihugu n'iki wawe irazo guka abuzi isukari buze tugira ibijumbu birasose amotifu igitabo cyabuze mu bice na gatatu n'agace igitabo cya na gatanu na kane na gatanu bazituripa ipajero zose cyari cyuzuye cyo bakoresha mu kuziturira uzi ko tujyana nabwo ni kwitoro cyabuze umwene gihugu mugira uti igihugu ni gwawe none umugambo tuvuga ngo ndi kuri iyo umwene gihugu wese kumubwiye kandi twari bakengurukira bene igihugu isaha 11 baduhamagara bati mwatevye sangaye saa 8:30 none baje ryari twaje abanyagihugu mwaje ryari twaje gufungisha turanduruka igihugu ni gwawe rero kubakira ku mwene gihugu niteka mugabo bakiye ku bantu bake mubakiye ku bantu bake birasendwa uramubwira ko ari gwiwe kandi ni gwiwe hege rero umukuru azovuga ati igihugu ni gwanje. Iki rero maze kumenya filozofi y'umukuru w'igihugu ucumenya ingene uvuga uti aha rero hakenewe yuko umuntu wese abwirwa karimwo igwa ari gwiwe ico biraheze. Mu by'ubutunzi barabitahuye yuko duhera ko ntihagire uwihuta kuko hari umuntu aza telefone mbe ngumariza muri BRB ngo mumye hariho amadolari y'amadolari avaye bitwihaye imyaka 5 ngo ni myinshi nuko atari kubaka inzu gereje uwo musi uvuka warabaye umugabo ntiwakuze buke buke ngo ni nk'ubu ngo nta kigenda ngo nta madolari ariho ubivuze ko ni mugwiza atunga sawa nuze hano mugwiza atunga wibiki ndadandaza iki ibi imyaka ingahe 25 winjije angahe na rimwe nigumye batwara muri Amerika ngo rongera n'umusenyi za kurongera hajya mu mwonga umupakira imisenyi nzane ngaho ega tutugeza ku bantu ukamenya uti iki kivaha twagiye subiye inyuma mbe kuva twikukiye twakoze iki kugira ngo igihugu cyacu kironke ubwo buryo bwo kugurira hanze ayo mafaranga kuteza gukora kugira nawe ushore hanze ngo ajye amahera icyo ukwiriye hanze mufume ucubwigurayo nyine wadandaje twakoze iki rero twabona yuko ifashanyo n'umuntu mukurima atarima ukeneye mugira neza ngo akora je nawe bari mataye nkara makamba ico kibazo nagize abantu bose muzarima ubarinde bagira neza kugira abanyamakamba suri ku kivi nirukanye amashira hamwe GTZ namugeni mwewe GTZ utanga umuceri utanga amamesa utanga isukari utanga ibigori umunyagihugu ni magute uvuze kuza kora ivyo bintu tiyafawe wevaho none bakibaza ku kivi rero munasaba injya ubu umva rero hari kuntu bari mufashe batubwira tuzize musayifashanye none ifashanye baguhaye miliyoni 50 z'amadolari igitoro ni miliyoni 200 sameza abiri none n'ubucuruzi usubira hahandi kubera ikintu tuzociga urudimbo tukagiheza kikava mu nzira cyose icyo gituma mu nama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabaye ku 2022 mu 2024 hariya kwa sogokuru twaje dutanga intumbero tuti tuje ku kivi mugapara turazirinze iyi ni imyaka tuyita imyaka ya resistance mugabo utavyumva ngo mu telefone ondora yaje umva rero ibi wizigira umene igihugu uti burya mahera ava mu ikawa ava muri amavuga twasize acobwe hanze ava muri ibintu byose dushobora kurondera kugira bishobwe hanze nega cyavyumva aha twese turi ngaha ani migambo imigenzi yacu iri ngaha yose parakivuze kuko barundi bikorera ko mu kwigisha bene gihugu ngo ni mwadutora tubaha igitoro turashimira bene gihugu bace babaza ibibazo kuvuga bati ubu ntimugire meeting yo kuvuga mu gaca mugenda mugire meeting tubaze igitoro cyo kiva umuntu akoze ikibazo kandi uri dogiteri muri ekonomi uzo kigikuraho igitoro ko batubwiye biva ubukizanye gute niba uzo kironka ejo namahera nyegeje niba uzo kironka ejo uzoja guseka ko dari condition normale
baratubwiye yuko amahera azova yugura igitoro amwe y'iwacu iyo twidondereye. Urumva rero ni ikintu cyiza cyane ukamenya yuko utiza kwitanga ukabugahera gitoyi ukaduga n'uko biraza buke amugashika uti uburenda ashitse ahantu kiya kitabura na kijya ubu naho turondere ari kumerwa neza. Rero niyo two turaje ni mu 2029 niho twihaye twebwe, hasigaye imyaka 3 n'amezi 4 yadushiki kwihangiro twihaye, tutagenda turashamwe ibishobisho tugomba kwitana amana. Je namwe mbaza none murasaba ibintu uko umengo twese tuva ku isi. Je nabwiye abene igihugu ni burya rero bindongozi ni ibanga rikomeye, kuko hari umuntu abibinongozi akibaza ngo ni kugira ngo amererwe neza mu muryango, ni namabuye wikorera nyene cyo mukuru wiga mutoye ufate imvura igateba kugwa bashaka kumusaba imvura kandi bazi kavuka mu kibimba nasebwe baramuzi na nyina mugabo cyatungwa kumusaba imvura twese umuntu agahinduka akavuga uyu none ari mu gihugu kinyene iki cyane harena ndayishimiye kuko umengo yigira nk'umuntu atari mu gihugu ko yivugisha amajambo ukamengo aba mu yindi monde. Tugire amakuru ngaha ku isi abatuye bantu tuvuge tuti dukora iki dushike ngaha, dukure n'iki dushike ngaha, nivyo bikenewe. Rero ico cyabaye ikibazo kinini ya rero ico naco kintu haribereye nivyo kuzibira ati bakeneye ko amafaranga kuri iki barashavuye cyane mwebwe usanga mukora ku mafaranga mubona ikigega tugize evaluation basanze mu bakozi ba leta hari agashavu kaba katewe na bamwe bahora baronka ibintu mugabo batavyandikiwe bagasha bibaza ngo ni druwo, kandi bica bituma n'akazi kadindira, kandi akazi kadindiye nta n'umuyimbo, kuko iyo wewe ubona muri budget kuri ibintu yiwawe allocation hariho amalibrike ushobora guhindukiza ugahindura, bashobora gufata ari gukora ikintu bavuga uti tuyashire ahakorwa inama, kubera mu nama uja muri mission uronke frais de mission ukabaza muri ikintu kumenya cyo kuguma iminota 10 uri kimaze amezi 3 ariko ndamuje muraba ko turi cyitegererezo bwa mbere. Icyo indongozi nkuru iba ikeneye ni byiza cyane kugira ngo ukore muri myaka 5 rero byadufashije kandi nawe nyene yatubaye hafi. Naravuze ni dukeneye abahanuzi beza batadukoresha amakosha. Umuhanuzi bavuga ngo umwamagirwa n'abagabo, utegeza kumenya yuko igihugu ni cyabo. Ntuze rero kuvuga ngo genda bizi, rondera akira impanuro zose baguha. Hariho abahanuzi beza n'ababi, hari uguhanura kugira ngo ukore nabi. Shishoza rero kandi buri umwanya kugira ngo mu gihugu cyose twababwiye tuti indongozi ku mitumba, indongozi hose, abantu bose bigitswe indongozi, ntufate ingingo gihutihuti. Turiya ni byiza rero kuba indongozi kumviriza. Je narigeze kuba ndi komiseri mukuru tugeze mu buseruko bw'igihugu heshi kugira ngo neza amateka ababene igihugu kujewe ibi by'amashure ni byiza mugana abajije ikibazo mbega umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe nande? Ibyo byose umuntu wa mbere yize kaminuza yigishijwe n'utize kaminuza. Umuntu wa mbere yize akavuga ati ndaminuje, ibyo byose uwaminuje ubwa mbere yigishijwe n'abataminuje. Nico gituma dusaba dutandukanye ubwenge n'ubumenyi. N'umuntu atize arafise ubwenge ukabona yuko ivyiyumviro byabo biri ku rwego hejuru. None iyo bavuga ati none abatagira akazi kari benshi ko tumba kubiza amashuri, ubwo muri leta twabafata mwabafata hariya muri komine Butihinda ati ngo bazajya abantu bose bize mukabakubita ahantu 2 zari 3 ati baje ntibomenya kubaka ati kubona amashanyarazi yari menshi bakabararindira ubwarimu n'ubuganga bariko barubaka ati kumufunda arenze 20,000 ku munsi ati ngo barahembwa. Ubu mu paper abivuga
hariho ivyiyumviro vyinshi vy'abenegihugu. Nico gituma iyo bavuze bati umuhanuzi, dukeneye ivyo vyiyumviro biza kubaka, bikatwubaka twese, kuko nawe ugiye kwiga uri dogiteri muri biology hari ivyo utazi bindi, birakenera rero yuko uronka impande yawe abakuzunguruka baguhanura. Uguhanuye nabi nawe uca usaba Imana uti Imana uzoze uramfasha umutima wo gushishoza. Abahanuzi beza, intama zitona, aho ibyo byose biba bitarivuze. Abantu bagira apeti kwitari gwabo, uravye hajya ukashira apeti kubera abonye ishasha zigerekeranye, tinoronka mu kamwe akaboate agatafari kamwe. Kandi tugashima ko n'inshuro yari yaciye arabati kugira tubafasha abantu reka tuzibire. Kandi burya n'amahera yo kuyakora muri finance biragoye, ubu kuyakora biragoye. Ega nawe yakora n'uco ugenda ngo baguhe, naho ubu muri finance byohera. Hariho ahandi bica kugira barabe yuko amafagitire wagize ariyo, kubera amaforumitire wagize wayatanze, kubera hariho abantu ushobora kuvuga ati mbwire dosiye muce kurihisha amatara y'icyakozwe. Ubu baraverifiya. Twarasaza amahera kubaka stade ijya y'Ibujumbura, Deni yarabizi. Twabona none ko byatebeye ngo reka ngo bacaye muri ngo hari hantu bica kugira barabe yuko n'ijambere mwabikoresheje ikajayo. Ibintu byo kuryoherwa biza kuba bike ngaha, kuko twese turazinanye. Urumva rero ibikuru bwa mbere twatanguriye ko byari ivyo